ngira ngo ikindi bavuga nuko turavye ibi bintu byo kuja gukorera mu mahanga hari ababyifatamo nabi. Navuze ko dufise hano amapasiporo ashika 140 ngaha, 140 abarundi bagiye muri Serbie n'abagiye muri Korea bagaca babita muri Kobe. Hanyuma ibi navyo bikagira ingaruka mbi, bizibira amayira bari bokurikiye bagende, kuko urabona ibyo bagenda bavuze bati tugiye kwiga cyangwa tugiye gukora, bashitse muri ico gihugu bagaca batora kugenda ahandi bidashira mu mategeko. Ibi rero biratugora bose, ntibitworohereza akazi kacu. Muri aya akora tugomba gusinyanira nabo biratugora. Bavuze bati mbere haje abarundi bangana gutya, izi nizabonetse bien sûr, izi nizabonetse, nibaza ko hari n'izindi batashoboye gutora canke bene zo bazitamuye bakazigira ubundi. Mugabo ibi murabona si ibintu bike cyane, 140 n'amasaba bake. Ico gihugu baba batumbereyemo birabotera ingorane, natwe tukavuze utera nko muri Serbie. Murazi ikibazo kirarishinga abarundi benshi. Abarundi baragerageza kuja ahantu hariya kugira ngo barabe ko bisununura bateze imbere igihugu cyabo. Murazi abakozi baja mu gukora mu mahanga nabo bakabikuramo akarusho, igihugu kikabikuramo akarusho. Mugabo iyo bitagiye bidakozwe neza birafise ingaruka mbi, ingaruka kuri abo bantu nyene no ku gihugu, ku migenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'ibyo bihugu baba bagiyemo. Ico rero twe tuvuga tuti ntitubuza abantu kuja kwisumamo ahantu hariya, kuko ni vyiza, birafasha mbere no kugira gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi, kuko ivyo bagiye gukora birasahiriza imiryango yabo, bigasahiriza n'igihugu. Ariko rero nk'uko twabivuze, dushaka ko bagenda bazwi, baciye mu nzira zizwi, kugira ngo hagize ikibagora natwe nk'igihugu cyangwa nka ministeri bashobore kubafasha, bashobore no guharanira inyungu zabo. Aha rero muri iyo ntumbero nyene hariho ama-agence yarekuriwe gukora ashika 68, akaba amaze kurungika abakozi bashika 21,642 bagiye gukora mu bihugu cane cane mu gihugu ca Arabia Saudite. Hariyo abashika 21,214, hanyuma hakaba no muri Emirates hari 420, n'abandi bari mu bihugu bitandukanye nka Qatar, canke Oman, Albania na Serbie. Mugabo murumva ko igitigiri kinini yari muri ibyo bihugu bibiri, kandi tuguma tubandanya kugira ngo dusinyane n'ibindi bihugu. Turamaze gusinyanira n'ibihugu 4, harimo Arabie Saoudite, Qatar, Gabon na Jordanie. Hanyuma hari n'ibindi bihugu tuguma tuganira nka Oman n'ibindi, kugira ngo abarundi bashobora gukorerayo bashobora kugenda boroherejwe. Hariho n'ibindi bihugu ibyo tutarasinyaniye amasezerano, mugabo tubona ko imigenderanire ari myiza, dushobora kumvikana ku buryo iyo agence ibarungitse tuba dufise bafise iyindi agence hariya nabo bakorana. Iyo agence ikaba iri enregistré, izwi muri ico gihugu bashikiramo, na agence iri enregistré iwacu, ku buryo iyo hagize ikibazo dushobora kuvuga tuti ko ari agence isanzwe izi muri ico gihugu cyanyu, natwe ari agence izi mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga yuko quelque part le gouvernement ziriyandike ibihugu bifise ingene amashobora guca bakabafasha. Ico gihe rero hagize ikibazo duca tuvugana, hanyuma tukarabwira tubure inyishu. Ngira ngo ikindi bavuga nuko turavye ibi bintu byo kuja gukorera mu mahanga hari ababyifatamo nabi. Navuze ko dufise hano amapasiporo ashika 140 ngaha, 140 abarundi bagiye muri Serbie n'abagiye muri Korea
bagaca babita muri kubera hanyuma ibi navyo bikagira ingaruka mbi bizibira amayira abandi bokurikiye ngo bagende kuko urabona ibyo bagenda bavuze bati tugiye kwiga cyangwa tugiye gukora bashyitse muri icyo gihugu bagaca batora kugenda ahandi bidashyira mu mategeko. Ibi rero biratugora bose ntibitworohereza akazi kacu muri aya akora tugomba gusinyanira nabo biratugora. Bavuze bati mbere haje abarundi bangana gutya, izi nizabonetse bien sûr, izi nizabonetse nibaza ko hari n'izindi batashoboye gutora canke bene zo bazitamuye bakazigira ubundi mugabo ibi murabona si ibintu bike cyane 140 n'amasaba bake ico gihugu baba batumbereyemo birabotera ingorane natwe tukazutera. Nko muri Serbie nababwira yuko habaye ikibazo hanyuma baravuga bati kubera abaje bari baje gukorera ino bavuga baje gukora ngaha baje bagenda bagaca baje mu bindi bihugu bya Union Européenne nayo ikibabwira iti mwebwe mwabaye inzira y'abantu baza kwinjira birakurikiza amategeko bigaca batera ingorane nabo natwe bigatera ingorane hanyuma isura y'igihugu ikarahombera. Naha rero twaciye tuvuga tuti reka dushireho amategeko tuzoze turagerageza abantu bagende bizwi n'amategeko hanyuma cyane cyane n'abagenda bamenye ko bafashe engagement ibyo biyemeje batabikurikije bishyitse biragira ingaruka. Nicyo gituma nka Serbie yaciye ihagarika kureka abantu bagende atamamaza basabye abantu baba pasiporo asanzwe. Ubu twabaye turagumana pasiporo diplomatique de service kugira ngo turindire ingene icyo kibazo cyabaye ico dore nyishu. Hariho rero n'abandi muri Itali duciye mu ambasade yacu baravuganye batubwira ko bakeneye abakozi hanyuma baratanga aho bategeza kwiyandikisha hariyandikishije hariyanditse ibihumbi 4 barayanditse hanyuma barahagarika bavuga bati reka tubanze twigishe hanyuma nibaheza tuzorora ko dukeneye abandi. Aha icyo navuga kuri iki cya Itali abaciye impande bagaca kuri ntuzeye adresse ya université canke ku adresse ya secretariat ya université ayo makandidatire yabo ntiyemewe kuko bari batanze aho bategezwa guca kugira ngo biborohere. Aha rero nabavuge abantu bahamagara nabo dukorana ati mfashiriza umwana nabonye muri Italia hari ikintu cyabonetse dufashije murangere yogenda twebwe no kuri ntibazo tugore ntabyo dushoboye ntibikunda batwatanze ntuzeye icyo dukora dutanga iyo information hama bagakurikiza ibyo twabahaye ibyo babahaye bakabona kugenda mu dusino nta muntu uzo kubesha ngo ndagufashiriza umwana ngire gute biciye muri iyo kanali ntibizokunda zo bariko bakwiba kandi hagira ngo nakontera kamo abarundi ntibasubire tuzabaribwa bakurikize ibyo babwiwe officiellement ntari wacu impande kuko ndazi ko muri ibi by'ama agence abarundi benshi baribwa kuko ngira ngo bataba bazi ingene byateguwe baribwa cyane hano bari abikikamukiza bakabiba kandi iyo begera ministère canke ama agence ari atwaye bari kuronka information zikwiye kugira ngo bibe donc ni rero hanyuma naho sekindi cyo muri Korea y'Epfo naho nyene twarabonye abantu benshi bajayo harabaye abantu benshi bajayo bavuze ko iyo bashika 140 abo bagiye n'impapuro falsifiye zihinduwe zitari zo kuri za magendo impapuro za magendo hanyuma ibyo bishitse rero bituzi ngene Korea y'Epfo ishobora kwifata ishobora kwirukana cyangwa ibindi bibazo. Aha rero urumva yatwaye ikintu deja cha fraude cha magendo urumva amakosa ababaye menshi natwebwe niyo twamutabara ashitse mu Burundi ngira ngo azogira ibyo abazwa kuko urumva yararenze amategeko yakoze ibintu nibi rero iki gihe rero twaciye tuvuga tuti reka turindire kuko baraza gusaba ikintu bita note muri ministère bafise passeport ordinaire kandi muzi mu cyangwa burya note na passeport service cyane diplomatique mugabo ngira ngo sinigene bavyumiriye baratanga bica bituma rero n'abandi bose bacibaza
impande aronse kashe cyangwa akayikoresha usanga niho havuye ibintu by'impapuro za magendu. Ibi rero urumva bitera isura mbi ku Burundi, kandi n'uwo nyene yabikoresheje arashobora kugira ibibazo, kuko iyo babonye ko yakoresheje ikintu cya magendu urumva abari mu ikosa hama bigaca bigora ingene bashobora kumubwira confiance. Ngira kugira ngo dutume izindi agence zitakiriza amategeko zibikora, ingufu dufise z'izindi ni kwishimikiza itegeko, kuko kandi tubikora tubabwemesha tuti ibi bintu muri komo aya agence bagomba gukora kuja hamwe n'ayandi bakore akurikisha amategeko, burya bagirira nabi abo barungitse, kuko iyo hageze ikibashikira biratugora kubafasha. Hanyuma ngira ngo burya nkuko mwabivuze, ego hari amagence atari yashatse kuja ku rutonde bakore akurikisha amategeko, mugabo bwa mbere twarabarungikiye amakete tubagabisha, hanyuma harimo abariko baraja ku murongo kugira ngo yandikishe babe enregistré, hanyuma bashobore gukora amategeko. Nkuko nabivuze, ingufu zacu ni itegeko. Abo twabwiye tuzosubira tugire evaluation, dusanze hari batariko baritunganya tuzokwitura inzego zibishoboye, bifatwe amategeko arahari. Hanyuma ikindi ngira ngo umuntu yovuga nuko nabo bantu barundi baca muri ayo agence ataba azwi, ataba ari mu mategeko, burya nabo nyene bishira mu ngorane, kuko hagize ibibazo birabagora. Ngira ngo hano cabishurira ko ikibazo bamubajije ati bagiriye ingorane bakabura ubuzima ngene bataha mu bisya byabo. Iyo ari agence izwi iragiraye, kuko hariho amafaranga batanga ya caution, abari kuri konte muri BRB, ayo mafaranga agumara ya agence, le ministère cyangwa leta naciye akoresha, ni kugira ngo ihagize ikibazo umukozi yagiye gukora agize ikibazo, iyo agence ntiyihute kumutunganiriza, ayo mafaranga rero tubikora ko kugira ngo dushobore kumufasha. Ibyo gutahana ibiziga rero byinshi biragoye, aho usanga bitwara amahera menshi rwose, kandi bisaba ibintu bica muri administration byinshi rwose, processes nyinshi rwose. Jewe ndabizi gatoyi kuko byaranshikiye, ngira ngo mu bihe bitandukanye, igihe naserukiye Burundi mu Burusiya, murasi ko twese gukora abanyeshuri batari bake, gutahana ikiziga si ikintu coroshe. Mu miryango usanga kugira ibishobore biragoye. Jewe byanyorohera bukebuke ku bijanye n'uburyo, kubera ambasade abashi bari abanyeshuri babiyeyo, hama bagenda bafise bourse, hanyuma tugaca tubwira ni ministère ya education, tugaca tuyibwira tuti haba ikibazo, twebwe nka ambasade yacu dushoboye, ministère yamurungitse igaca irondera uburyo, ari ministère ya défense kuko dufise abanyeshuri b'abasirikare, dufise abanyeshuri b'abapolisi, gutyo bikatorera. Mugabo wewe ushaka gutahana umuntu wawe, ikiziga cy'umuntu wawe ku gatwe kawe, ni ibintu bigoye gose. Arico gituma rero tuvuga tuti abantu bagiye mu agence, ni byiza bace mu agence, kuko tuba dufise aho dushobora kuvuga tuti ibyo mwiyemeje bikore. Nk'igihugu ari umuntu w'umurundi, iyo byananiranye igihugu naco nyene kirafise gifasha, gishije mu ambasade kikagira icyo bifashije, hanyuma uwo muntu akaraha. Ariko abantu bagenda gukora muri ibi bagiye gukora, ni ukuri no bamenyesha yuko baciye muri agence izwi biroroha, kuko iyo agence bifise ibyo yiyemeje tezo ngira ngo ces violations twavuze yuko hari abati bikurikiza les agences aussi, na hano hari abo dukora dusanga batakurikije amahame bafashe, kuko burya umukozi kugira agende mu bisanzwe nta na kimwe yategezwa kuriha, parce que l'agence niyo yategezwa kumurika byose, kuva kuri passeport, kuva kuri billet d'avion, byose niyo yategezwa kubiriha. Mugabo ibyo bavuganye nabo bazokwiriha, baba bavuganye basinyanye amasezerano, akavuga umwanya bizofata, azozana mwaka ku kwezi kugira ngo nawe aronke umutahe yashizemo. Ikindi novuga kuri ibi, amafaranga yarageraga abantu kanivyo. Ibwa mbere barababwira bati tuzobaha 1,200 cy'amadolari,
hanyuma biramanuka biraja ku 1,100 biramanuka ivyo rero n'ubu kuguma bimanuka sukubera d'abord no kubera amagence yabaye menshi urumva kwisoko mufise ibyo mushora byinshi la loi du marché de l'offre de la demande no kuvuga igiciro kiragabanuka hanyuma uretse ko mu Burundi amagence yarabika abantu ayari yagiraye n'atari yagiraye hari n'abagenda ku giti cyabo yabaye menshi abakozi baba benshi hari yose n'ibihugu bindi bihugu byinshi birumika abakozi kandi benshi gose urumva rero abakozi bamaze kuba benshi umukoresha baca bidoraguza babwira ati uteme yaya ndaza kubonera ahandi gutyo urumva ni bivana ku bintu byinshi ariko ico cy'amasalere yabo mu bisanzwe iyo bamaze umukozi yamaze gushikayo salere yiwe itegerezwa kuba niba yikontorora nta wundi muntu agomba kuja kumugerera salere yiwe donc ivyo rero bibaye tubimenye nka ministère turamenye ico dukoze tukahamagara agence cyangwa barungise uwo muntu tukababwira tuti yamara umuntu ego abarundi bari muri Tanzania baragenda murazi igihugu ca Tanzania n'igihugu tubanye neza kandi twumvikana hanyuma hariho amasezerano agenga abakozi baje gukorera hariya bafise impapuro zibaha uruhusha rwo gukorerayo mugabo hari aho usanga bavuga bati ntimuzorenga muri iyi province hama iyo bashitseyo rero babonye bamaze kuja hamwe n'abantu bakababwira bati yamaramo mugiye muvuye nk'Igoma mukaja Dar es Salaam cyangwa ahandi muzosanga mufise salere isumba yo mu baho canke muzosanga hari utuntu twinshi ushobora gukora ugasanga kugira ngo uronke amafaranga menshi nawe gaca agenda akibabwira yuko urupapuro afise rutamurekurira kurenga province yashikiyemo rero bagaca babwiramo bakasanga rero amaze kurenga urubibe yategezwa kugumamwo abagiye mu ikosa rero baca baramufata hama iciza nuko abatanzania turiko turaganira turiko turategura inama izohuza nabo kugira ngo ico kibazo abo bantu bafunzwe uko nabivuze ari abatanzania ari abarundi turagihuriza ko sabantu b'inkozi z'ikibi icyaha bakoze nuko gusa nyina bareze abategezwa gukorera bakarenga urubibe rwabo bategezwa gukorera mu bisanzwe bose barumva ko ari abarundi n'abantu daboro bakora neza abakoresha baravuga ko bakora neza ndazi abategetsi bamwe twaganiriye akubwira ati je ndafise abakozi b'abarundi 4 hari n'ufise abakozi b'abarundi 200 bamufasha mu mirima n'ibindi baramwiye bati abarundi bakora neza n'abantu b'umutima bitonda b'indero ati mugabo urumva iyo basanze yaje yinjiye akarenga aho yatezwa gukorera cyangwa kinjira atari papuro afise cyangwa papuro yinjiriye kuba muheranye urumva harahabona ati narose abapapuro bwo kwinjira ntasubire kwiyumvira yuko urupapuro rufise igihe ruhereraho ico gihe rero bamufashe urumva bari mwikosa hanyuma rero igikuru nuko tuko turaganira ko nabivuze kugira ngo turabe ingene urwo rupapuro aho babwira bati ntimuzorenga kuri iyi province winjiye turabe ko urwo rupapuro rutuma bashobora gukora mu kure mu province nkangahe cyangwa mu Tanzania hose ico tuzocumbikana ko n'abatanzania hanyuma baratwemereye ko bagiye kurekura abantu bafunzwe hanyuma batahane abazoshaka gusubira gukora bazogende bitunganije bafise ibaranga impapuro n'ibibemera gukora hariya ico itegeko murakoze cyane.